ubusambanyi uba waravyumvise kenshi, ariko ngize amayerekwa, ngize analyse, Imana irambwira muri kino gihugu abantu benshi barandondeye mu rugezo rutigeze ruboneka cyane. Mbere irambwira ngo mwishengero urongoye benshi baraniganye bagendera mu kugororoka. Jewe mfise icyo nasezeranye n'Imana, nabwiye Imana nti hako nsambana nduga ku gitanda kubw'ubusambanyi mfuma mpfa. Ndazi icyo navuze kandi ndazi ko ari riski, kuko nta numa adahigwa, kuko iyo mwemu irondera umuntu afise umubiri wose, umubiri wese, ari muto cyangwa ukuze, ari umugore cyangwa umugabo, aho warongowe cyangwa utararongogwa, bose barahigwa nayo. Muri ico gihe urumva yuko igihe nakiyumviro koncamwo cansubira mu cyumba kurira, ukeneye komfa fisi ivyo navuganye nawe. Simvuze gutyo nk'uwatewe, mvuze gutyo nk'uwuzi ko abantu benshi bariko barategwa. Shengero, iyi mwemu ivyayo bigomba birangire kuri uyu munsi kubikwereke. Ariko nivyoroshe kubwira umwana ngo reka kwicara ku imbabura utamweretse amabi ari mu kwicara kuri iyo mbabura. Nivyoroshe kubuza umuntu ikintu utamweretse ibibi cyavyo, nico kimwe no kwivugisha. Rero yandungitse kwigisha no kukwereka abahambaye batembagaye, kugira ngo niwijajare uhagarare mu masengesho yawe, ahubwo uhagarare mu nkomezi zayo, kandi ube maso kugira ngo nuhava utembagana. Ivyo navyo kugira ngo ndabikore vyatumye sana ino tableau, kugira ngo ncape ndakwereke burya igituma tuticara kuziko, tuticara kumbabura, suko tudakunda intebe, ni kubera ko tubizi nitwaweza kuyicarako nituzosubira kwicara muri bisi. Bisigura ngo amakuru tuzi ku muriro niyo yatubujije kwicara ku muriro. N'umwana akinisha imbuga itaramukatagura, iyejeje kumukorako nazosubira kuyikorako. Ngomba nakwereke bino bintu. Umuntu ni wewe ugizwe na murabe imhemu, uyu ni wewe. Ijambo rya Nyakuba wariravuga igice cya mbere cy'Abisasalonike 5:23 aravuga ngo kandi Imana nyene amahoro ubwayo ibe ariyo ibeza muri vyose, imwemu yanyu ubugingo n'umubiri vyose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Mu ndabire bavuze ngo Imana nyene amahoro aba ariyo itweza imwemu ubugingo cyangwa umushaha hamwe n'umubiri, ngo kugira ngo igihe umwami Yesu azosange bitagira umugayo vyose bitatu. Kuza kwa Yesu ni guhagaze umunsi azoza gutora abantu. Kuza kwa Yesu ashoboye kukugendera uyu munsi mwijoro, ariko akeneye kukugendera ibi vyose bitagira umugayo. Kutabimenya, umuntu ashobora kuba mwiza mu mwemu anavuga n'indimi ariko akibagira umushaha. Umuntu ashobora kuba mwiza mu mushaha akaba mubi mu mwemu, kuko atigeze yakira Yesu. Kuko ari abantu bafasha abagowe batazoja mu ijuru, ni beza mu mitima, barafise impuhwe, ariko nibigeze bakira Yesu, baracanduye mu mwemu. Ni nako umuntu ashoboye kuba mwiza mu mushaha ariko yanduye umubiri. Aha rero niyo muza kumva ubusambanyi. Ubusambanyi si cyaha cino, ubusambanyi ni cyaha cino, ariko kikanduza ngaha kikabangamira ino. Kutabimenya rero benshi umwasa baterera ngaha, kubera ko uyu mubiri nta nkomezi ufise. Ijambo niryo rivuze ngo kandi Imana nyene amahoro ubwayo aba ari ibeza muri vyose, imwemu yanyu ubugingo bwanyu n'umubiri vyose hamwe bizigamwe. Vyose hamwe, vuga ngo vyose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Kuko niyabisanga bifise umugayo ntafise ahakorera, niyabisanga bifise umugayo ntafise ahakorera. Matayo, muriko murandika Matayo, tuvuge rero kuri uyu mubiri. Matayo igice ca 26 umurongo wa 41, nimube maso musenge nimuje mu mosha mabi, umutima ni ukunze ariko umubiri ufise intege nke. Umubiri rero ni international kubijanye n'intege nke. Bon, ubundi mu yindi mvugo intege nke ni faiblesse. Donc Dieu lui-même
Imana muremyi irabizi ko umubiri wawe uri mu ntege nke. Yesu aciye hanura Petero arababwira ngo muvyuke musenge, itiro ribanga. Aha niho hari ibigumbagumba mu mushaha, aha niho wumvira inzara. Hajya uvuga ngo ndumva inzara, uvyumvira mu bigumbagumba. Burya nawe wibaza ko inzara uyumva mu nda, uyumvira ngaho, kuko nawe wowe ufise inzara mu nda ukumva amasoro ntugira apeti. Ikigumbagumba kiri contraire caciye cisi ikigumbagumba c'inzara uciye wibagira ubugari. Now uyu mubiri w'integenge niwo ufise intege, ariko ngaha mu mushaha, aha mu mushaha niho umuntu afatira decision. Avuze rero ngo muvyuke musenge kuko umubiri ari uw'intege, ariko arabavyuye ngo mu bigumbagumba vyabo banesha itiro. Uyu mubiri w'intege watewe no ngaha, ariko kandi kugira ngo solution iboneke ngaha dutegerezwa kuvyuka dusenge. Ariko iyo dusenga dukwiye gusenga mu mwemu no mukuri. Inkomezi zino mu mwemu nizo zonyene zishoboye gutuma bino bigumbagumba bidakomera, kugira ngo uneshe intege z'umubiri bikunde kutagwa mu busambanyi. Wewe rero urashobora kubifata minene ngo ukavyirengagiza, ariko ibibera ngaha bishoboye kuzibira Imana yawe, kuko ngaha niho mwemu yeraba. Muri uyu mubiri niwo yashimye kugira inzu, niwawonona ntabangaha abaha. Hama ijambo rikaca rivuga mu Baroma 8:14, abayobogwa na mwemu uhoraho nibo bana b'Imana. Umaze konona ngaha, wamaze kumwirukana, ntagifise adresse, utanguye kwiyobora ntukira umwana w'Imana. Bibiliya ivuga ngo abayobogwa na mwemu uhoraho nibo bana b'Uhoraho. Uhoraho abikora, uhoraho abirema akabikomeza, uhoraho niryo zina ryiwe. Uwo uhoraho ni umuvyeyi w'abayobogwa na mwemu w'Imana. Ngoma nakubwire yuko mwisi ubu dufise abantu bayobogwa n'imwemu y'ishengero. Abo ni abana b'ishengero. Si bibi, ariko urashobora kuba umwana w'ishengero utari umwana w'Imana. There are people bayobogwa n'imwemu y'ishengero. Ishengero ryacu ntirikunda bino, ishengero ryacu ntirikunda bino. Si bibi, ariko iyo mwemu ikakuyobora hatari imwemu y'Imana, uri muri danger. Hariho n'abantu bayobogwa na mwemu ya daddy. I told you ngo daddy binavyo ashaka, ukaba ugeze ngaho uri kuratemba, kuko daddy wawe arara mu Kabondo, wowe ukarara mu Kamenge. Imana yonyene ni iberaho si carimwe. So bisigura ngo tudashoboye gutunganya imibiri yacu ngo tureke mwemu yera abe ayibemwo, kugira ngo ayibemwo vuga ngo yitwa mwemu yera. Sema Roho Mtakatifu, sema Saint Esprit, sema Holy Spirit. Ayo majambo yose avuga ukwera, bisigura ngo hatera haramugora. Now mwese murabizi ko turi mu bihe by'ubuntu ntashoboye gupinga na gato. Ubuntu si lisanse yo gukora ivyaha, ubuntu ni lisanse y'umunyavyaha kwemegwa. Kandi ibi bintu reka ndabivuge, abantu baravuga ngo reka kwigisha izo nyigisho, babwira abantu ko turi mu buntu. Ubuntu ni iki? Nuko nofata iyi karamu yiwe, iyi karamu ari yanje, nkayimuha. Sinayimuhaye ku buntu gahemu, ari ikibazo ni kiri yanje nayimuhaye. Ariko iyi karamu je yarambabaje, iyi karamu je narayiguze, akacayifata akayivuna, biranezeza birambabaza. Yari imaze kuba yiwe, ariko maze kuyonona arambabaje. Yesu yaratugiriye ubuntu, araduha agakiza, ariko ako gakiza twebwe turonse ku buntu we karamucumitse. Iyo tugafashe tukagenda kugakoresha ubutariko, arababara nawe yari yakaduhaye. Kandi biragoye ko nongera ikaramu ya kabiri. Mwibuke shetani yarungitse iyo mwemu. Aha muri no nyigisho ndiko ndamuzibira kandi aromoka. Ibibabaje n'ibiteye isoni nibiriko birondera abakuze gusa. Utwana twa 15, 14 ans, 16 ans twotwo turashushe kugeza aho bisaba yuko tuturobeka mu mazi yatanganika n'ingoga. Muramba bari
nabisavye kuva kuri live ndavuga muraza kwigora ni nakoresha imvugo itababarira amatwi kuko n'ubusambanyi nubabarira ubuzima. Utwana turi entre 14 15 16 turashushe kugeza uri kuraraba gutya ujugumira. Hari igihe magarara gutya kuri podunga akatutumena kakomoto ni kaombe ni karoweke. Kubera ko batabizi is a spirit behind. Now twatahuranye twatahuye. Haleluya. Na ndabizi ko ubutumwa butarimo kugura amamodoka bugoye kumviriza, ariko inyuma yo ngano tugiye kugura amamodoka. Now umubiri nuw'integenge. Isi jewe uwaremye umubiri avuze ngo nuw'integenge. Yesu Mana yaje gupfa ariko yibuse inkoni zo mu mubiri, yarabizi icuya c'amaraso kuko umubiri ari uw'integenge n'uwiwe baragize integenge. So now the body is weak, le corps est faible. Mwese rero mu ncamake muri abanyantegenge mu mibiri yawe. Mu mwe muzanyu murakomeye. Reka kwihumuriza, mwese muri abanyantegenge mu mibiri yawe. Ni kubera gusa batarafyonda aho utobabara. Ngaho urabona ko wuzuye mwe muyera wicaye. Umuntu yibeshe yambare otalo aguhonyore ku kuguru, araza kubona ko uri vere canke rouge. Uhaguruka nk'igikoko. Nivyo sivyo? Kumbi gituma tutarabona intege zawe nuko batagiye kuri limit z'ahantu bo gucokoza. Natahuritse. Aho nyene wicaye umuntu yo kwibagira gusa akaguhonyora. Ebana uza kwibuka neza kuri mwishengero waje kumufyonda we. Kuko umubiri nuw'integenge. Bisigura ngo urugezo ugeze ko go kutagwa mu busambanyi nuko utarageragezwa ku rugezo ruri hejuru yaho ugeze mu kwihangana. Nagasubiremo. Urugezo ugeze ko mu kwirinda ubusambanyi nuko bataragera mu rugezo ruri hejuru yaho wihanganira. Ushobora kubunesha ubusambanyi kubera ko burabira kure ariko batarakwamburira mu cyumba. Kacuvuga ngo na Dawidi yarafise benshi, Imana uranyibuka mu gihe kizoza. Ibi muvyumve. Reka rero ndabafashisha inkuru iri mu gitabo ca Bibiliya imbere yuko nsigura amaverse abiri nyagora kungoma. Jehova papa wawe yakwiyumviriye ko yanse yuko uba mubagwa kugira ngo agushikanire ivyo yaguteguriye mu mwaka ukurikira. Amina. Ni inkuru iri mu gitabo ca kabiri ca Samuel mu gice ca 12. Iyo nkuru muyumvirize neza, nayo ndina gusoma muraza kwisomera muhira. Ni inkuru y'umwami Dawidi. Ivuga ngo umwami Dawidi, Bibiliya ivuga ku makuru ya Dawidi ngo nironkeye umuntu afise umutima nguwo ngomba. Wowe Imana rina navuga ko ufise n'umufuko nk'ubigomba, nira navuga ko ufise n'igitanda nk'ikigomba, ariko yarironkeye Dawidi afise umutima nk'uwo. Amina. Haleluya. Imana yishimiye Dawidi. Ariko uwo Dawidi igiye kimwe abantu baja mu ntambara, uwarafise umutima Imana igomba. Avuga ngo umutima Imana igomba. Dawidi yarafise abagore barenga 4. Wowe ufise umwe? Dawidi yarafise abagore bashika kuri 4. Wowe uracafise umwe. Ariko yaratembagaye mu busambanyi afise 4. Yari guhindura muri bajya abantu uko ashaka, ariko yatembagaye n'undi wo kwiba. Aha rero niyo namenye ko ubusambanyi budahagaze kugira mariage canke kutagira mariage. Dawidi yihanganye, anezeza Imana, ashimisha Imana, abaho ubuzima bwiza. Ariko igihe kimwe wa mubiri w'integenge uhura n'ikirenge y'ukwihangana kwa Dawidi. Yarahagaze ku igorofa acabona kana kagakobwa canga kadamu keza gafise taye igoye kwihanganira itandukanye n'abafise mu nzu. Dawidi akubisa amaso. Uyu nuwo aracari Dawidi Aster. Uyu aracari Dawidi. Acarabaza baramumuzanira. Dawidi umwami nibishoboka ko bamwankira. L'autorité royale mu gihe cabo ico bashaka baragikora. Iyumviriye umugore wawe aramutwara ubona ukavuga sheri genda amahoro. Ukanaduza ijwi ubuhambye kera kuko umwami nibamuopoza. Niko umwami yabayeho. Sivyo gahem? Kugezaho Abrahamu yatanze Sara kwa Abimeleki. Uyo n'umushikanje bakamuha n'inkwano. Agataha n'inkwano bamutwaye umugore ukavuga ngo hano ninavuga gatwe karasigara mu isashi. Abami ni bapfa gukogwako.
naho Dawidi nk'umwami ntiyari kuzibigwa, ntiyari kwankigwa, icyo avuze cyose devoir bamukorera ni ukumunezeza kugira ngo agire amahoro yose. Acariho umugore w'abandi, murabizi ivyo bintu. Dawidi yajeje gukora icyo cyaho jya mugore aratwara imbanyi, yaje gutwara imbanyi, muraza amakuru yakurikiye. Dawidi ararondera ukuntu Uri umugabo ujya mugore atobimenye, aratuma ko uyo Uri araza. Dawidi aramubwira, aramuboreza kugira ngo Uri ajyamane n'umugore wiwe. Dawidi acabesha Uri azomurerera umwana yitwa umwana wa Uri. Aho hanze ari abagabo benshi bareza batarabara. Izo profesi nazo tuzotanga mu ishengero, turahisemo guceceka kugira ngo yibaze ko atangorana, kugira ngo ntubomore ingo nyinshi. Benshi boraba hasi bazago ndiko ndababona. Reka mbandanye ivyo ndimo. Haleluya. Dawidi agomba yuko bamurerera, ariko Imana nyagora ku ngoma ituma Uri yanga kuja kurana n'umugore wiwe. Dawidi acabwira umukuru w'igisirikare, uribuka nimwagera ahantu habi ucufata Uri umusigeyo bamwice. Bacabica Abisirayeli benshi, ntiyapfuye Uri gusa. Iyo kosa ya Dawidi yaricishije Abisirayeli benshi. Baca bamurungikira icete ngo hapfuye abanaba kugira ngo bamutekanishe, bamubwira ngo na Uri yapfuye, ngo naco muri mu ntambara. Imana yibereye mu ijuru yicecekera. Ayo yari amakuru ya Dawidi. Acaza umuvugishwa nkanje, uwo yitwa Natani, je nitwa Joshua. Uwo muvugishwa, amina, uwo muvugishwa Natani acabwira Dawidi umugani. Vuga ngo ncira umugani. Reka nicare ndawuce. Uwo muvugishwa Natani arabwira Dawidi ngo reka ndagucira umugani. Muri uwo mugani ngomba ndakubwire ngo hari umugabo w'umutunzi. Munyishure nka Dawidi. Hari umugabo w'umutunzi. Uwo mugabo w'umutunzi yarafise intama. Uwo mugabo w'umutunzi yarafise intama nyinshi. Amaze kugira intama nyinshi hagenderwa n'umushitsi. Amaze kuronga umushitsi areka intama ziwe, afata intama y'umubanyi, arayijya arayimara. Mwavyumvise? Uwo ni uwo mugani. Munyemerere rero nsigura umugani. Dawidi rero aramubwira, Natani aramubwira, uwo mutunzi ni wewe. Kuko Dawidi yaciye avuga uwo mushenzi bamukubite, bamwice, bamwereke. Natani aravuga ngo ni wewe bagukubise bo kumena. Ngo iki ni jewe, ngo ari umunsi wagendewe n'umushitsi. Ndabira aho bitandukaniye. Dawidi yarasambanye, ariko ngaha bavuze ngo Dawidi yagendewe n'umushitsi. Urashobora kuba wihangana ariko ukagenderwa n'umushitsi. Sinatahuritse. Ukagenderwa n'umushitsi. Genda usome Bibiliya neza, abahagaze nibo batembagaye. Kuno gukebura si ukugucira urubanza, nukukwibutsa yuko utarashika. Kandi uwo mushitsi niwe yarungiswe mu isi muri kino gihe kugira ngo benshi bagwe muri esheki. Aya majambo nayazanye kugira ngo uwo mushitsi niyaza umubwire ngo wamushenzi gendera handi. Aha rero nibaza ko nangiye gutahurika. Ni nk'umugore atigeze akora icyaha, ariko umushitsi akugendeye biragoye kumwirukana. Utazi ko ari umushitsi mubwire ngo sohoka, urashobora kubigwamo wibaza ko ari wewe. Dawidi arabwirwa amakuru yuko ari umuntu ngo yagendewe n'umushitsi. Kumbe uwo mushitsi yagendeye Dawidi, Aster, kumbe uwo mushitsi niyo yamwemu y'ubusambanyi. Amina. Amina. Ngo Dawidi yarafise intama ziwe, abagore biwe, ariko acafata intama y'umugabo yarafise kamwe, aragahitana. Ahejeje kugahitana na nyene intama aramwicisha. Vyatanguriye mu kugenderwa n'umushitsi, birangirira muri problem. Mwabakobwa mwe ndiko ndababwira ngo musenge, nimugwe mu mosha mabi, kuko umubiri ari uw'integenge. Ushoboye kuvyuka utabifise ko gahunda, ugataha wabiguyemo. Kandi benshi byarabashikiye kuko wahuye n'umushitsi kwibarabara. Reka ndakubwire ntuduze ikiganza. N'abantu sikuteteye, ariko mvuze ukuri. N'abantu bikanguye bahejeje kubikora bakibaza, nabikoze gute, nabiguyemo gute, vyagenze gute, akarira imisi myinshi ku kintu yakoze rimwe. Bisigura ngo yahuye n'umushitsi niyabimenye. Nibuka umuntu yigeze kumbwira, sinamuvuga izina, ambwira ukuntu yagiye arafise ishaka ryo kuvuga ubutumwa, acabona intama
umuntu akwiye kubwira ubutumwa yamuzindukira buri munsi akamubwira ubutumwa agataha. Uwo munsi aramubwira ngo ino wumgirire mu nzu. Umukobwa yarakiri isugi, binjira mu nzu agiye kumubwira ubutumwa, barangiza babikoze, atahana imbanyi we yagiye kubwira ubutumwa. Yari umuvuga butumwa myiza, yarafise ishaka, ariko yinjiye muri teritwari itariyo. Yesu yavuze ngo tuba abarovyi, ariko niturobera mu Itanganyika ngo twinjize imitwe, tuguma mu bwato tukazikwegera hanze. Winjiye mu Itanganyika kirakuroba kikarangiza cakunoboye amaso. Erega nawe wonyerera nk'ikamba rushitse mu mazi. Amina. Uwo mukobwa ikosa yagize, yararenganye ava mu bwato yinjira mu nzu, yinjira muri teritware. Muri iyo nzu hariyo atmosphere. Ibi ngomba ndabivuge kubera iki? Wa mukobwa, wa musore, wa mumama, wa mupapa, nuri cyuma, irindi bibanza birimo ubushuhe bwo gukwegera. Nagasubiremo, irindi bibanza birimo ubushuhe bwo gukwegera. Jewe Joshua ndamenya atmosfere zanje, ngamenya kule na mie huku tuombeane. Akikusogelea hapa acha nisimame nijiandae, vikikatala nikimbia, bakie na pepo zake niondoke na Yesu wangu. Acha we kukonda chakele gukorera benshi. Nari mu cyumba ndiko nsengera umwana w'umukobwa, sino vyibagira. Kwanza nari mu igorofa hano, wabona mukobwa naramuvuze ku izina sinomuvuga uyu munsi kandi hamamejeje gusengera abantu nicaye, acaza umwana w'umukobwa muto inzobe. Murabona ko narongoye n'inzobe ndazikunda, inzobe n'abirabura ndabakunda, murambabarira, ariko kame mumva nirabura gutya sinari kuza nundi. Now nagomvye ko muvyuka gato. Haleluya. Nicaye ivyo mubishira entre parenthèses, nagomba ko muvyuka kugira ngo nimusinzirane. Amina. Kuko ubutumwa ni buryoshe, mwava musinzira nshashira mutuntu kugira ngo mutwenge mugaruke nabaterese ru mutubandanye. Ko na docteur mu gutera urushinga agira guke, sinzira ni sawa. Ego njye nako ndakora mwakoze rero. Urumva rero ndi ngaho nicaye ku kirago hasi, mbona umwana w'umukobwa muto yari yambaye ari utumini twari twavumye twagiye tudupira tumeze nk'imipira. Uratubona tumeze nk'imipira, ni jipo ariko zimeze nk'imipira, zafatika nk'imipira. Murazibona zikweguka, murabizi. Yari yambaye ngaho. Aho rero nanje nari ngiri musore nicaye hasi like this. Baraza ari batatu pa baba wa Mengo, gira ngo amaso mfise. Ubwo nyine cyambwira uwo turi kumwe, genda umbwirire madami wawe afuka ya maguru kuko arashobora kunkura mu mwemo. Mbose nari bwakomere cyane, undakomeye ku buryo sinovaye naco ari mu ntango. Noneho ndamusengera ujya mukobwa aratembagara cyane, ndavuga uyu mukobwa afise abadaimoni, uyu mukobwa afise abadaimoni. Kuba afise abadaimoni ngomba ndamusengera rino joro. Umugabo nariko sengera mu nzu yacu avuga ngo nangorane kubera ko muri no gorofa atamuntu abaho, reka mugume hino umukorere deliverance. Nabwira sinavuze ko ngomba kugira mariage, navuze ko ngomba kugira deliverance. Ukadusiga ngaba babiri ndashobora kumanuka hasi ntakiri muzima. Subunyantege umunyenkomezi ni kwa hunga ubusambanyi. Umunyenkomezi Yosefu ariruka, ndamubwira sinakubwiye ko ngomba gukora mariage, navuze ko ngomba gukora deliverance. Mumanure muri salo iwawe niho nje kumusengera. Chandamanuka ndamusengera muri cyo gihe ari yakumba nashikirako kugira ngo ntiye security. Nibuka ko mu cyumba mu kujyama nashize amasakoshi, ndashira ko n'intebe kugira ngo nivyo nashika kayisunika ndamwumve ndabahonoca. Dawidi yari umunyenkomezi kukurusha, ariko kudasa gusamara akagumiza kwa maso guca kwamurangije yagiyeyo. Dawidi yarafise umutima Imana ikunda. Wowe nuranashimwa nka Dawidi, nicyo gituma utari na nyumba 10. Dawidi Imana yaramushimye kugeza yimukira umwami, niwe yaguye. Hapana jewe Dawidi. Ivyo rero bituma mba maso, mavyumvise niko ndavuga. Uyu ni mwemu yo gutuma wikebura. Aste urumva ivyo bintu. Ninjiye ndamusengera, sinzi ukuntu mu gitondo turavyuse, nambwiye ngo none ndagusengera. Ndiko ndamusengera mu izina rya Yesu, cyambona aguye nabi. Ndayisigayo daimoni ndagenda. Cyangenda muri saro ndabwira umama umwe,
genda uburamufuka ndagaruse kwirukana daimoni ni wasanga yamwishe nta ngorane ndacafise abandi nzosengera. Reka ibi rero bizotuma mukira ushoboye kubigwa mutabizi. Hari abasore 10 bakoze deliverance ahantu bita Bukavu bariko baradelivra daimoni, idaimoni ikamubwira ngo turimutse twimukiye ngaha, bakaca badayo fire yo twavuyeyo turi ku mugongo fire tumaze kuzanga fire twagiye muramba barira nanse kubandanya taco bimaze. Aho rero ni abantu bagwira mu mitego ushoboye kutagwa kuri uwo mwanya, ariko ayo maso yagize contact n'ico kintu. Umutwe w'umuntu n'umutwe naho akizwa. Reka shaka umbesha ngo narakijijwe umubiri nukira umubiri ukijya ubugari ojya n'umwana. Nabivuze ariko nza gukora amaterme ari direct, ubabaye umbabarire ukijya ubugari ojya umwana. Kuko umubiri nuwo nyene uko nyene ufungura ubugari wofungura nibindi, kwiyubara niko kuzodukiza. Amen. Amina. Muramba barana baziko benshi bavuga ndavuga gutya, reka mvuga ivyo ndiko ndavuga. Kuko wibeshe ngo vyaraheze nararangije, abo nibo bagwa. Kandi turaza abantu bari bakomeye cyane mu ivuga butuma tutakibona uyu munsi. Ngomba ndakwereka igituma bataboneka, ndakwereka ivyo Imana ivuga kuri yo affaire. Ndabigisha kandi icete cya mbere cy'Abikorinto. Aha rero niho ngomba ndangirize. Amen. Ibi rero banyakubawa muri ngaha nibyerekeye abasore n'abakobwa, vyerekeye twese, vyerekeye jewe nakira abantu meza, jewe mubona nakira abantu, ndazi ibintu biba mu mazu y'abantu. Urabe zino riske ziri muri bino bintu ukemera kuzigwamo sawa. Angoma ndakwereka umuriro uri nyuma ya bino bintu, ariko uri umukobwa, uri umupapa, uri umumama, uri umusore nahawe. Jewe ndabizi biri mu bintu bituma njugumira igihe ibitero bindonde, kuko udategwa naba ari uw'Imana, kuko twese turahigwa sivyo ga. Kandi nudutegwa kumwe, rimwe dutegwa nibi, ikindi tugategwa nibi. Nimba mubona ngira ibitero kuri Facebook bisigura ngo nibindi bitero ndabigira. Shetani agomba kugukoza rimwe mapasa. Ukibaza mana abantu bari kurasengera ngo bavyare, kuri kibatovyara uyu mukobwa bamubeshe rimwe aciye atwara udushuri. When the devil need to akeneye kukumara amazi, it's a danger. Dusome rero igice cya mbere cy'Abikorinto igice cya 5 umurongo wa mbere. Hasi neba mu nsiguro ariko ngomba nkebure gusabana. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwebwe hari ubusambanyi, kandi ubusambanyi nk'ubwo butoba no mu banyamahanga. Kubona umuntu acikiza mukase wa murongore, vuga ngo vyaba mu ishengero, vuga cyane vyaba mu ishengero. Ibi si vy'abapagani. Uyu ni Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto, aho ubusambanyi bwaduza amapete kugeza aho umusore afata umugore wa papa wiwe kona mimba. Vuga ngo mu ishengero. Iyi ishengero rya Korinto riraturusha kuvuga mu ndimi, sivyo ga? Aba nibo bambere mu kuvuga mu ndimi ab'Ikorinto, ariko basamarira mu ishimwemo bibagira ko umubiri ari uw'integenge. Kwibagira ko umubiri ari uw'integenge gutuma umusore agendera mukase papa we adahari, rekika reka, ariko papa arazi kuraba reka. Umwana muto tungana ariko nitwo bihindura ra mzigo unaenda mimba. Ugira ngo yabagiye kumusambanya, yabagiye gusenga sha. Salomon aringa bino bintu biri seriye kugeza aho ndavyuba. Hari umugore muri Kongo twabibwiwe na ndanga. Uwo mugore yarafise umwana wa mukuru wiwe, vuga ngo umwana wa mukuru wiwe. Uwo mwana wa mukuru we yarafise abadaimoni, vuga ngo yarafise abadaimoni. Uyo mugore acavuga uyu mwana kubera ko ari mu muryango mu munsigire muri aya mezi 3 nzogatunganya kose. Mu mezi 3 uyo mugore yarafise imbanyi y'umwana wa mukuru wiwe. Nabonye ko matawe igiye nkikizwa ari abamama bo mu Kinama no mu Cibitoki sindabazi, barambereye umugisha mu bakomera amashaho bari, nimba bagikorera Imana, nimba barayihevye, nimba bariko barasenga. Amina. Nagiye ku mama yitwa mama Shadia,
uyo mumama mama Shadia yumvise ko hari umuntu avugishwa n'Imana, amenya yuko nari umusani, yari umuvugishwa akomeye, avuga ngo namuvugishwa w'umusani abaho. Imana iraduhuza, aratangazwa n'uburyo Imana inkoresha, acatangura kumva kunyiyegereza. Umunsi umwe bari mu cyumba mu nzu yiwe bariko barasenga, n'abandi bamama batatu babaza Cibitoki na Canke, je naba mu Kibenga ico gihe. Ndagenda nshitseyo, bandavye baravuga, Mana zino nkomezi ziraduteye impuhwe. Nizabafashije kunezerwa, bavuze ngo Mana zino nkomezi ziraduteye impuhwe, ni gute wopakiza bino bintu byose mu musora akiri muto? Abamama bararira kuko babonye uburyo Imana inkoresha. Hano ndi ndigumira no kwigumira kuko mu kuvugishwa na tonoma nk'intare, bavuga ngo Mana uyu mwana abona ibintu byose akiri muto. Baca barambwira reka tugucira umugani ngo hariyo umwana mu kinama w'umusore ngo yasengera abantu kugezaho n'ibiziga bimwe yarabizura. Uwo mwana w'umusore baca bazana agakobwa kakayisira mu kazi kari gafise amajini. Uwo mwana w'umusore arasenga, jini zirasohoka, acabwira abantu ngo iyi diamond muyinsigire ngo nzoyitwararika jenyene. Yabitanguranye umutima mwiza, ukwezi kwa mbere toka pepo toka pepo toka pepo toka pepo, ukwezi kwa kabiri sinzi ko yabitanguye yifuza gusambana. Jewe mu buzima bwanje sincira urubanza waguye, ndizwa n'ukuntu atabaye maso mu ntango, kandi ishengero ryose rirabizi. Uje kunyatura ko sindamwararaza, sindamucira urubanza, ahubwo ngerageza kumufasha kugeza abisohokamo kuko ndabizi aba yasunitswe. Alors Imana ibarinde nimusunikwe. Uwo mwana sinzi ko yaravye arabatariwo, deliverance irabandanya mu mezi 3. Sinzi wagiriye deliverance uwundi kuko nujya musore yarakuriye mu gakiza, nigeze ajyamana n'umukobwa, sinzi ko bace bamudelivera kuko mu mezi 3 ujya mukobwa yarafise imbani. Sindamenye wagiriye deliverance mugenzi. Ume muri bo yarakorewe deliverance. Ivyo rero bituma menya ngo c'est grave. Aya namakuru vuga amakuru yo mwishengera. Amakuru yo mwishengera avuga ngo umuntu acikiza mukase. Jewe ndavyemeza, nta muntu asenga yogenda kurongora mukase kiretse yagiye akagirira atazi ivyo agiyemo. Ni papa yagiye ku kazi, umwana ndakomeye, ngikange nefashe mamudogo prayer rakete. Ariko papa arakavuze, ariko papa arazi gutoranya. Mamudogo nawe utanguye utuntu dusenge rikiti barangije basohotse bace barongorana. Hari abana babiri baba umuhungu n'umukobwa muri kwaya muri Kongo Bukavu. Ndavuze kuko nagenda amashengero abantu basenga cyane. Wabana babiri barasenga cyane, baca binjira muri relation fiançailles, ivuga ngo fiançailles. Baca babwira pasteur, urabizi ko dukundana ndabizi, urazi ko turabasenzi cyane ndabizi, ngo tugomba tuje ku musozi dusiguze Imana ibintu ko tugomba tugire mariage. Baca bagendera rimwe shamviyo erere mwanama ku musozi, umuhungu n'umukobwa ku musozi babiri, ata pasteur ariyo. Barajayo umunsi wa mbere kaya, umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu erega tuzobana n'ubundi. Erega Bibiliya ivuga ngo bavyumvikanye nicyo kimwe na mariage. Abana point. Imana idakunda ko bayanduriza hayo, ikirabamatanya uko nyene. Umunsi wa gatatu, umunsi wa kane bavuga babona ko batevye, bagiye ku musozi basanga bamatanye babiri babaye umwe. Verset biblique. Abo nibo babaye umwe ndakubwije ukuri. Kamwa abakobwa we umusore akubwiye ngo tugende turamuse mu muryango, menya ukuvyifatamwe, mufatanye urugendo rukaba rurerure, mushoboye kugaruka mwahejeje guhezagirwa. Ibi ndiko ndavuga birababaje canke birafasha? Nivya kubabaza urahegahezagirwa, nivya gufasha uhezagirwe kabiri. For God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.